Muri Burkina Faso abantu 24 nibo biciwe mu gitero cyagabwe n'abantu bitwaje intwaro, abandi 10 barakomereka. Ishami rya ONU ryita ku buzima OMS ryatangaje ko hari umurwayi wa mbere wa virusi ya corona wabonetse ku mugabane wa Afurika, ubu yashyize mu kato mu bitaro byo mu Misiri. Minisitiri w'ububanyi n'amahanga wa Amerika Mike Pompeo uri mu ruzinduko muri Angola yashimagije Perezida Joao Lourenço kubera ko afite gahunda yo guhashya ruswa mu gihugu. Muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo abantu 14 baguye mu mpanuka y'imodoka, abandi 30 barakomereka ejo ku cyumweru. Naho muri Nigeria abatuye umujyi wa Lagos basaba abategetsi guhindura icyemezo cyo guca za taxi moto bafashe ko gituma abagenzi benshi bakererwa. Ubutegetsi bwasobanuye ko icyemezo cyafashwe kubera impamvu z'umutekano.